Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro n'inkuru bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uhereye kuri uwu munsi wa gatatu w'igenekerezo rya 27 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ntunyemerere nkuhe mwiriwe neza, ndetse naho udukurikira hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu ca Uganda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu ca Tanzania, igihugu c'u Rwanda ndetse na Kenya. Mwese ndabahaye ikaze nanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure. Ndabahaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho umwe wese aherereye, ndetse namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi mu yandi makungu, nko mu bindi bihugu bigize umugabane wa Afurika, mu bigize umugabane wa Buraya, mu bigize umugabane wa Aziya, mu bigize umugabane wa Amerika ndetse n'abari muri Australia. Mwese ndabahaye ikaze ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibageza ko amakuru, ibiganiro n'inkuru biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu buryo butosoye kandi butomoye, hama nyene ikayabashikiriza kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Ngaha tukugeza ko amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata c'indero, igisata c'inkino, igisata c'ubutunzi, igisata c'amagara y'abantu, igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye irya nino mu gihugu c'Uburundi, tukayagushikiriza kamwe ku kandi akagushika ko mu ba mbere kandi ku gihe. Ico utegerezwa rero nawe n'ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko, hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya mu ba mbere kandi ku gihe. Bimwe mu bihangange vyo muri CNDD FDD ntibiriko bihuriza hamwe ko Perezida Ndayishimiye akura General Prime Niyongabo mu mabanga yo kuyobora ibiro bikuru vya gisirikare. Umukuru w'igihugu c'Uburundi Evaristo Ndayishimiye biriko bimugora gufata ingingo yo gukura Lieutenant General Prime Niyongabo mu mabanga yo kuyobora ibiro bikuru vya gisirikare. Bamwe mu begereye cane umugambwe CNDD FDD bavuganye n'iradiyo RPA bavuga ko iyo ngingo yo gukura uwarongoye ibiro bikuru vya gisirikare yanze ko ishirwa mu ngiro kubera umushikiranganji wa mbere Lieutenant General Gervais Ndirakobuca ngo yanse ko aterako umukono kw'iyo ngingo. Hakaba hari harindiriwe ko Perezida Ndayishimiye atahuka kugira hamenyekane ibigiye gukurikira. Nk'uko dukesha iyo nkuru y'iradiyo Ijwi ry'Abanyagihugu RPA, ngo haraheze igihe Perezida Ndayishimiye ariko agerageza gukura umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare ari we nyene Lieutenant General Prime Niyongabo, umugambi ariko akorako agasha. Amakuru RPA ikura muri bamwe mu basirikare bo ku rwego rwo hejuru amenyesha ko uwo mugambi Perezida Evaristo Ndayishimiye awumaranye igihe. Ivyo ngo nivyo vyatumye haba icuka kibi hagati y'umukuru w'igihugu hamwe na Lieutenant General Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru vya gisirikare. Nk'uko RPA ibivuga, bimwe mu vyo batumvikanako ngo akaba ari ingene igihugu gitwawe na bimwe bijanye n'inyungu zabo. Umwe mu bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu akaba amenyesha ko imbere y'uko Evariste Ndayishimiye afata urugendo hagana mu gihugu ca Cuba ku wa 10 Nyakanga 2023, yahamagaye uwujejwe ivy'ingendo ziwe Chef Protocole General de Brigade Jules Ndihokubwayo, araheza amuha urwandiko yasize asinye rwo gukura General Prime Niyongabo. Ariko rero kubw'ayo makuru nyene, iryo kurwa rya Prime Niyongabo ryategerezwa kubanza kwemerwa na Lieutenant General Gervais Ndirakobuca, umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, habanje nawene gutera umukono kuri urwo rwandiko. Amasoko ya RPA akaba abandanya amenyesha ko Perezida Ndayishimiye yari yanabwiye uwo asanzwe ajejwe ivy'ingendo ziwe ko urwo rwandiko yorushira Gervais Ndirakobuca ari uko umukuru w'igihugu amaze gushika mu gihugu ca Cuba. Umushikiranganji wa mbere ngo amaze gutera umukono kw'itegeko rikura Prime Niyongabo muri ayo mabanga, baca batwara bamwe mu basirikare bacungera ku kirimba kongereza umutekano wo kw'iradiyo na televiziyo vy'igihugu RTNB. Ariko rero General Jules Ndihokubwayo akaba yararungitse izo ngabo kuri RTNB, umushikiranganji wa mbere Ndirakobuca atarashira umukono kuri iryo tegeko. Hagati aho amakuru ava bamwe mu basirikare bakuru bahaye radiyo RPA ndetse hakanemezwa na bamwe mu nzego zikomeye zo mw'iperereza,
avuga ko igihe Jules Ndihokubwayo yakora ivyo yari yasize ategetswe na sebuja, yari azi ko umushikiranganji wa mbere aca atera umukono vyihuse kuri urwo rwandiko rwo kubogoza umukuru w'ibiro bikuru vy'intwaramiheto. Ibintu ngo vyahavuye bigenda ukundi nk'uko RPA ibandanya ibishikiriza. Gervais Ndirakubuca ngo ntiyemeye gusinya kuri iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu, maze aca agira akabwira uwo mugendanyi wa perezida Ndayishimiye ko ku bijanye n'iyo ngingo atavyo bigeze bumvikana. Aca amubwira ko yorindira bakazovugana n'umukuru w'igihugu avuye mu rugendo amazemwo iminsi mu mahanga. Jules Ndihokubwayo amaze kumva iyo nyishu ngo yahavuye yongera abwira abasirikare bari baje gutsimbataza umutekano kuri RTNB ko bosubira ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Iyongerezwa ry'abo basirikare rikaba ari ryo ryateye amakenga bamwe n'abandi banabonye imodoka za gisirikare zijana ibirwanisho bidasanzwe mu nyubakwa za RTNB. Ico gihe mbere hakaba harakwiragijwe n'ibihuha vyovuga ko hoba hagombye kuba itembagazwa ry'ubutegetsi. Nayo mu bindi kandi Vestine Nahimana arongoye ikigo CNC harababazwa n'amashusho atabereye ijisho asigaye atangwa mu makuru ya RTNB. Umukuru w'ikigo c'igihugu CNC kijejwe gucungera ibinyamakuru bikorera mu Burundi, umupfasoni Vestine Nahimana arababazwa n'amashusho adasa neza asigaye atangwa mu makuru y'iradiyo n'imboneshakure vy'igihugu RTNB. Mu kiganiro yatanze ku bamenyeshamakuru kuri uyu wa 20 Nyakanga 2023, Vestine Nahimana yagize ati: umumenyeshamakuru wa RTNB nimba yaje hako amfotora nk'uko yamfotoye ejo, asha nopfuma nifuka igitambara mu maso, araza kunyumva mugabo ntambone kuko si ibisanzwe, birarenze. Hariho ukuntu muhora munyegeza abantu mu maso mukabafuka mudashaka ko Republike ibabona. Rero nanje muzohore mumfuka, ngira vyoba vyiza gusumba. Ivyo vy'uko amashusho atangwa muri RTNB harimwo ayaza asa nabi biramaze iminsi vyidogerwa n'abakunzi b'iyo radiyo n'imboneshakure vy'igihugu, bakibaza ingorane aho iri kugira insamirizi ikomeye ya leta nka RTNB ihure n'ibibazo nk'ivyo kandi ishigikirwa cane na leta mu vyankenerwa vyose. Ku bw'ico kibazo abarongoye RTNB canke umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo ivyo kumenyesha amakuru bose ntaco baragira ico bakivuzeko. Nayo kandi mu ntara ya Makamba hariko haravugwa ubukene bwa essence bwasubiriye kwaduka bwashize abanyagihugu mu ngorane zidasanzwe. Haraheze indwi zibiri ata sitasiyo n'imwe ironka ibitoro vyo mu bwoko bwa essence. Abayikoresha bavuga ko baja kuyigura kuri magendo, aho iritiro igurwa gushika ku bihumbi 12 vy'amarundi. Ingaruka ibindi bisata nka vyose vyakozweko, abanyagihugu bavuga ko bananiwe. Abategetsi bo muri iyo ntara ntibaragira ico bashikirije kuri izo ngorane. Kubw'abakoresha ibitoro vya essence buri mwanya haraheze amayinga abiri hataye iri ku masitasiyo. Ntawari yibaza ko kizoteba uravye ivyo abategetsi bemeye. Uko akaba ariko bivugwa n'abunguruza abantu mu mamodokari no mu mapikipiki. Mu minsi mike gusa ubukene bwa essence buramaze kugira ingaruka mbi ku biciro no ku bindi. Igiciro co kwiyunguruza caramaze kuduga. Ku mapikipiki make yadugijweko n'500, n'ibihumbi 3 ku bagira ingendo n'amamodokari. Uko akaba ariko abanyagihugu bavugana agashavu. Abunguruza abantu n'ibintu basigura ko ivyo bikorwa uko kuko bategerezwa kuja kugura ico gitoro kuri magendo, aho iritiro igurwa gushika ku bihumbi 12 vy'amarundi. Uko akaba ariko bashikiriza. Igiciro ca leta womenya ko ari amafaranga 4,450. Kiretse ukwiyunguruza, igiciro c'ibifungurwa naco nyene caraduze. Abadandaza bavuga ko bakoresha uburyo bwinshi mu kunguruza ibidandazwa. Abanyagihugu baravuga bati turarushe, na rirya twaheruka gukoresha uburyo bwinshi mu kurungika abana kw'ishure, bikaba vyaradutwaye amafaranga menshi cane. Bakaba basaba leta gukora ibishoboka vyose ishire mu ngiro ivyo yemeye ko ibitoro bitazobura. Intwaro muri iyo ntara ikaba itaragira ico ishikirije kuri ico kibazo. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru, nanagushimira ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Ugire umunsi mwiza no kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura uwo munsi ndetse n'iminsi iza.